Bakunzi b'umuco w'Ijambo Ministries, ndabahaye ikaze aho muherereye hose. Ndizera ko mumeze neza kandi mugishingire na Yesu Kristo mu mitima yanyu. Nimba ari ubwa mbere ubanye natwe mu biganiro byacu, nagira ngo ndakwingingira gusaba nturengane udakoze sabone, kugira ngo uzurarushirizaho kubana natwe mu biganiro byacu vya misi yose. Mboneraho gushimira mwebwe mwese mudahengeshanya kubana natwe mu biganiro byacu vya misi yose. Yesu nashimwe cyane. Nagira ngo mfate kano kanya ndabifurize umwaka mushasha mwiza, muzubabere umwaka udasanzwe. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe cyane. Yesu nashimwe. Uyu mwaka mushasha nagira ngo ndakwifurize guhinduka. Yesu nashimwe. Uyu mwaka nagira ngo ndakwifurize guhinduka ku buzima bwawe. Yesu nashimwe. Iri jambo guhinduka ni ijambo rikomeye cyane. Guhinduka mu vyiyumviro, guhinduka mu ngingo ufata, guhinduka mu buzima ubayeho, guhinduka ukuntu wasenga, guhinduka ukuntu warubayeho, guhinduka ukuntu wizera, guhinduka mbese mu bintu byose. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Kumbure umaze igihe kinini usenga ariko ubona atampinduka, nagira ngo ndakubwire uhinduke, uhindure ukuntu wasenga. Yesu nashimwe cyane. Yesu nashimwe. Uyu mwaka nagira ngo ndakubwire ni umwaka ugiye kuba umwaka udasanzwe ku buzima bw'iwawe, ariko niwahinduka. Umaze igihe kinini usaba Imana iguha umugabo, umaze igihe kinini ubwira Imana ati Mana mpa umugabo, ariko nagira ngo ndagusabe uyu mwaka uhinduke. Ahantu ukwiye guhinduka mbe n'iki wasize mu vyiyumviro vyawe. Imyaka ibaye myinshi usaba Imana umugabo ariko ntiramuguha. Genda wicare wiyumvire, ese ni kubera iki Imana itampa umugabo nayisavye, canke Imana itampa umugore nayisavye? Yesu naje. Hama uhinduke, uhindura ivyiyumviro. Kumbure benshi babura abagore, babura abagabo kubera ivyiyumviro vyabo. Bo baragiye bihitiramwo abagabo bakeneye canke abagore bakeneye. Ati jewe umugabo nkeneye umugabo ameze uku, asuku, afise ibi, abayeho uku nuku. Ariko uwo ni wewe wamuhisemo, si Imana yamuguhitiyemo. Wewe nk'umwana w'Imana nta burenganzira ufise bwo kwihitiramo ubuzima ukwiye kubaho. Oya, erega wewe ntuzejo, ariko Imana yo iraze ejo. Erega wewe urashobora guhitamo ibintu ejo bikakugirira ikibazo. Urashobora guhitamo vy'ukuri umugabo mwiza canke umugore mwiza ukamubona pe, ariko ejo ugasanga akubereye ikigeragezo. Yesu nashimwe. Kubera iki? Niwe wihitiyemo. Niwabwiye Imana ati Mana ndakwingenze mpitiramwo umpe umugore ankwiye, umugabo ankwiye. Yesu nashimwe. Ndazi umuntu wari we wese ababaho yifuza kugira urugo rwiza, kuzogira umugore mwiza, umugabo mwiza, akabana mu mahoro. Ndabizi umuntu wese niryo sengesho ryiwe abafise. Nta muntu numwe akora mariage yiteguye guca akora divorce, ntibikunda. Abo bose bavuga ati tuzobana karamata. Niyo mpamvu ubona banarahira igendahiro. Yesu nashimwe. Ariko rero nagira ngo ndagusaba uyu mwaka wo guhinduka mu vyiyumviro vyiwawe, mu migambi yiwawe uhinduke. Uyu mwaka wagize inshuti nyinshi ataco zakumariye, ariko nagira ngo ndagusaba uyu mwaka uhinduke,
ukuremwo abagenzi canke izo nshuti ubona ataco ziriko zirakumarira. Rimwe na rimwe hari igihe tugira abagenzi tukabimariramwo. Nkemera gutanga n'amaraso yanje ku bwabo, ukemera kubahebera utuntu twiwawe kugira ngo wibabaze. Nibutse ejo umugenzi wanje umwe niwe yavuze ati uyu ni umwaka vy'ukuri wo kureka kwiturira kugira ngo dususurutse abandi. Aho gafoto niko kari kavuga, kari mu Congereza. Nukuri uyu ni umwaka wo guhinduka. Niwemererewe kwicwa n'umuriro ngo uriko urafasha abandi ngo basusuruke. Oya, Yesu nashimwe. Naciye namubwira ati ibi bintu twabibamye imyaka myinshi, twabibayemo imyaka myinshi, twebwe tukibabaza kugira abandi bumve bameze neza. Cyambwira ati wewe mbona bitahuye kundusha. Yesu nashimwe. Ariko mu by'ukuri uyu ni umwaka tugeze mu kugira ngo duhinduke. Nimba ubona hari ahantu ibintu bitagenda neza, subira inyuma urabe uyu mwaka uheze ni hehe wananiriwe, ariko uhinduke. Umaze kubona ahantu wananiriwe cuhinduka. Yesu nashimwe cyane. Hinduka. Ni hehe ubuzima bwawe bwari butameze neza, ari mu buzima busanzwe, ari mu buzima bwawe n'Imana, mu migenderanire yawe n'Imana. Ni hehe? Icara wiyumvire uyu mwaka. Nubone yuko wagiye mu makesha ngo vyaheze, nubone ko wagiye uranwa uragera ambara neza uvuge ngo vyaheze, ngo umwaka wagenze neza. Oya, urugendo ruracari rurerure. Ahubwo genda wicaro vyeti Imana, ndashaka guhinduka uyu mwaka. Uyu mwaka ndashaka gukura, ndashaka kukumenya birushiritse. Yesu nashimwe cyane. Uriya mwaka uheze warasenga nivyo, ariko uyu mwaka hinduka. Wasenga rimwe, uyu mwaka senga kabiri. Wasenga kabiri, uyu mwaka senga gatatu. Mbese uhinduke mu buzima bwawe, bwaba ubwo mu mwuka n'ubwo mu mubiri. Ariko uyu mwaka w'intego ati Mana, ndakeneye guhinduka, ndakeneye kugendana nawe nk'uko wagendanye na Enoki. Yesu nashimwe. Intambara zizoza nivyo muri uyu mwaka, sino kubesha, ariko ubwira Imana ati Mana, nubwo intambara zoza ndakwinginze nyongerereza ukwizera, nze mbane nawe, nze ngendane nawe nk'uko Dawidi yagendana nawe, nk'uko Daniyeli yabana nawe. Yesu nashimwe. Kugira ngo Imana niwagera mu gihe kigoye, Imana izibane nawe nk'uko Daniyeli yabonye Imana muri rya rugobo rw'intare. Yesu nashimwe. Uyu mwaka urondera Imana kuruta ibindi vyose. Simvuze ngo ntukora akazi, oya. Simvuze ngo ntudandaze, oya. Simvuze ngo ntukore business yawe, no. Wewe ivy'Imana iriko irakurongoramo bikore, n'akazi ugakore, ariko urondera Imana. Nta muntu ashobora kuvuga ngo vyarase yuko senga. Urashobora kuba wicaye muri business yawe uriko urayikora, uri mu kazi kawe mu biro, ariko ugasenga. Gusenga si vya bindi batubwira ngo ugara iduka ryawe hama duhurire hariya saa 6, saa 8, saa 9, saa 10. No. Imana ibera hose icarimwe. Reka duhinduke uyu mwaka. Uyu mwaka duhinduke, dukure ku buryo uyu mwaka ukurikira wa 2026 tuze tuvuge ati hari ahantu twageze. Yesu nashimwe. Hari ico twageze ko muri uyu mwaka wa 2025. Ariko nk'ubu umuntu arashobora kukubaza ati ese uyu mwaka wa 2024 niki ugusigiye? Ndazi vyinshi twoshira imbere, twokwerekana ibibazo twahuye navyo, ingorane. Twokwerekana uruhande rumwe bavuga ati je vraiment narakuze mu kwizera, imigenderanire yanje n'Imana. Hari ahandi hantu ndabona urundi rugezo nagezeko, ariko ndazi twokwerekana vyinshi tuvuga ati runaka yarampemukiye uku nuku canke naraguze kano kantu canke kariya. Ariko mu vy'ukuri iterambere canke gutera imbere si kugira amamodoka, gutera imbere si kugira amazu, gutera imbere si kugira amafaranga, gutera imbere si kugira umuryango,
gutera imbere kugira abana beza, oya, gutera imbere kugira ngo ibirato vyiza, kwambara neza, ibi na biriya, kurya neza, oya, gutera imbere kuguruka mu madege ejo yari uku nuku, no, gutera imbere nuko ufise Kristo mu buzima bwawe. Iterambere rya mbere rikomeye no kuba ufise Imana mu buzima bwawe. Iterambere rya mbere ni ukugira Imana mu buzima bwawe, kuko ivyo vyose bitarimwo Imana n'ubusa. Bill Gates adafise Imana arutwa n'umukene abura ico arya, ariko afise Imana. Yes, urababona. Wambwira ngo gute? Lazaro nujya mutunzi, Lazaro yarabura ico arya, ariko afise Imana. Ujya mutunzi yari afise ivyarya n'ivyahimbwa, ariko ata Mana afise. Ariko ibintu vyarahindutse, ubuzima bumaze guhinduka. Yesu nashimwe. Niyo mpamvu niko nakubwira, ubutunzi bwose buri mu Imana ni bwiza, ariko ubutunzi butari mu Imana bwose ubutunzi. Yesu nashimwe cyane. Nimba ugomba gutera imbere, iterambere rya mbere ni Imana. Iterambere rya mbere ni Kristo mu buzima bwawe. Iterambere ya mbere ni ukugira Imana mu buzima bwawe, uvugana nayo. Yesu nashimwe. Kamubwira ati Mana, ibi nibi. Imana ikabwira ati mwana wanje, genda ukora uko. Yesu nashimwe. Uyu mwaka nagira ngo ndagusabe uhinduke gose. Umaze igihe kinini usengera business yawe ngo itere imbere. Yesu nashimwe. Business yawe ngo itere imbere. Yesu nashimwe. Ariko nagira ngo ndagusabe, hinduka ukuntu wakora. Raba ni hehe wakora amakosa, uhindure. Ndakubwiza ukuri, ni wahinduka ugasenga, ukuboko kw'Imana kuzobana nawe. Uzobona ikiganza c'Imana mu vyo ukora byose. Ndakubwije ukuri, uzobona ikiganza c'Imana, kuko tuva mu bwiza tuja mu bundi. Ntushobora kuja mu bwiza uva mu bundi udahinduka. Nimba ugomba kuva muri ubu bwiza uja mu bundi, utegerezwa guhinduka, kuko ubwiza bundi ugomba kujamwo butandukanye n'ubwo warurimwo. Rero ntiwobwinjiramwo ukimeze nka kwa kundi wariri muri burya bwiza. Yesu nashimwe cyane. Bisaba kugenda mu rundi rugezo. Yesu nashimwe. uyu mwaka aho uri hose, nagira ngo ndagusabe ugire ukwizera gushasha, ugire imigenderanire mishasha n'Imana, usenge ugutandukanye nuko wasenga. Mbonera kubwira abantu musenga amasengesho y'imboroko. Ivyo bintu mubireke, muhinduke. Iyo usenga ntuburi kurarapura samarapu muba muriko muragira no. Iyo usenga uri kuravugana n'Imana. Ibaze rero uko usenga wewe. Ni gute usenga? Rero nkawe muntu usenga urapura amarapu, ibaze hari umugenzi n'umwe wawe wogenda kuvugana nawe uvuga muri uko kuntu usenga? Imana n'umuvyeyi, Kristo ni mwene wacu, ni mukuru wacu. Yesu nashimwe. Rero niyo mpamvu dukwiye guhinduka tukamenya n'ukuntu dusenga. Igihe uzoba utazi gusenga, mbwira mpwemu yera ati sengera. Mpwemu yera, sinzi gusenga, sengera. Yesu nashimwe. Ariko uyu mwaka n'umwaka w'iterambere. Hari ikintu umaze imyaka uriko urasengera Imana itarakora, nivyo kirahari, ariko Imana igiye kugikora. Yesu nashimwe cyane. Ariko hinduka. Imana irashaka kuhinduka. Imana iri kumwe nawe muri uyu mwaka. Imana izobana nawe muri uyu mwaka. Ariko hinduka, rondera Imana gose. Imana iravuga ngo nkunda bankunda, abandondera ubudahumeka bazombona. Ese ni gute warondera Imana umwaka uheze? Ni gute warondera Imana? Ivyo vyibaze. Nimba ubona warondera Imana mu buryo budakwiye, hinduka, uhindure ukuntu wasenga.
uhindura ukuntu warondera Imana, wisonzesha rimwe wongera ko uyundi munsi canke ibiri, ariko uvuga ati Imana uyu mwaka nanje ni mpaka ubuzima buhindutse. Yesu nashimwe. Ntukangwe n'abo bantu mubana ubona ivyo bariko baragerako wowe atanakimwe uragerako, ivyo ntibiguca intege, ariko wewe hinduka urondera Imana. Abo bari mu gihe cawe, nawe uri mu gihe cawe, kandi igihe cawe kindi kiraje co gutera imbere, c'uko Imana ifungura imiryango, co kugira umugore wawe, co kugira umugabo wawe, co kugira abana bawe, mbese co gutera imbere. Yesu nashimwe. Igihe cawe kiraje, ariko urufunguzo no kugendana n'Imana no guhinduka. Ndakubwiza ukuri, ugomba kuba umukire ugendana n'abakire, ugomba kuba umunyabwenge ugendana n'abanyabwenge, ugomba kuba ikijuju ugendana n'ibijuju, ugomba kuba umunywa umugi ugendana n'abanywa umugi. Yesu nashimwe. Niyo mpamvu mva mugani bavuga ngo mbwira abagenzi bawe ndakubwira uburiwe. Yesu nashimwe. Niwagendana n'Imana uyu mwaka, abantu bazobona ubumana mu buzima bwawe, bazobona Kristo mu buzima bwawe. Yesu nashimwe. Abantu bazobona Kristo mu buzima bw'iwawe. Niyo mpamvu nakwinginze uyu mwaka uhinduke, uyu mwaka uhinduke gose, uhinduke mu vyiyumviro, uhinduke mu migambi yawe, uhinduke mu vyo ukora vyose. Yes, twe turapanga imigambi, avuga ati nzoja nzogenda hana hariya nzokora ibi, nivyo, ariko ni benshi bapanze iyo migambi ntibayibone, ni benshi bavuze uko ntibahabone ejo canke iryari, ariko abantu bose bashize imigambi yabo canke intambwe zabo mu Mana, Imana yarabarongoye barashika. Yesu nashimwe. Niyo mpamvu ndiko ndaguhimiriza uyu mwaka uhinduke, ivyo ukora vyose ubikorere mu Mana, hamubone ikiganza c'Imana. Imana yikorere. Imana iraje guhindura ubuzima bwawe, Imana iraje guhindura amateka y'ubuzima bwawe. Nivyo uraraba bamwe biganye ukabona bageze kure, baraba abo mwakuranye ukabona bageze kure, bari mu mahanga bapostinze amafoto meza ukunuku kumva wogwara ihahamuka ndetse n'ibindi, bavuga ati Mana kuki, ndetse ugafata umwanya ugasenga urira ugaturika ukarira ukabwira Imana ati jeho kuki Imana wampevye wanyibagiye. Ariko Imana ntiyakwibagiye, Imana ntiyakwibagiye hamwe namba, habe namba. Fata umwanya usenge ugendana n'Imana. Niwagendana n'Imana, niwagendana n'Imana, ndakubwiza ukuri byose bizogenda neza. Igihe cose Dawidi yagendana n'Imana yagwana nesha. Mose niwe yabivuze neza, avuga ati jewe ndakurahiye nimbuzi yuko tutazogendana, nimbuzi yuko utazoja imbere yacu ngo tuyobore, wirigura tubwira ngo tuve ngaha hantu, ntiwirigura tubwira ngo tuve ngaha hantu sinshobora kugenda, banza unyemerere yuko ugiye kugendana nanje, hama mbone kugenda. Kugira ngo ndagusabe uyu mwaka umere nka Mose, uvuge ati Imana uyu mwaka ndifuza kugendana nawe. Yesu nashimwe. Ndifuza kugendana nawe, ndifuza kugendana nawe, ndifuza gukorana nawe. Imana yakoranye na Mose ibintu bikomeye, Imana yavuganye na Mose ibintu vyinshi. Yesu nashimwe. Mbona nkubona aya mahirwe aracahari uko tubona Imana, ariko nuko batwigisha Imana mu buryo butandukanye. Yakubwiza ukuri, Imana n'umuvyeyi wacu, kandi buri gihe iba yifuza yuko ivyo dukora vyose dukorana natwe. Ingingo zose dufata nayo nigiramo uruhare. Nimba ari business ngomba gukora, Imana ibigiremo uruhare. Ibintu vyose ubuzima bwacu bwa misi yose Imana igiremo uruhare. Ariko usanga kenshi twayikumiriye tukaza kuyibuka iyo tubona habaye ikibazo,
tukaza kwibuka ngo Yesu kuko wavyemeye kandi ubwa mbere ufata ingingo utigeze umuhamagara ngo ngwino ubane nanje. Yesu nashimwe, Yesu nashimwe cane. Uyu mwaka reka duhinduke rwose, reka duhinduke cane rwose, duhinduke mu myumvire, duhinduke mu kwizera, duhinduke mu ntambwe zose zacu. Dufise abagenzi babi, hinduka uhindura abagenzi. Hari ubuntu wakora budafise gahunda, ubona ataco bukumarira mu buzima bw'iwawe, rekana nabo. Ufise abagenzi benshi wabona vy'ukuri mengo ntaco bariko barakugezako ahubwo bagakonsoma ibintu vy'iwawe, ugasanga uriko urababara ugira iki. Abagenzi babwirekana nabo. Imana iraguha abagenzi beza. Yesu nashimwe. Na kare bavuga ngo uburo bwinshi ntibugwiza iki umusururu. Uyu ni umwaka wo guhinduka. Hinduka, hindura abagenzi b'iwawe. Nimba abagenzi umaranye imyaka n'imyaka ubona ata mpinduka, hindura. Reka kuguma ubihambirirako. Raba abandi bagenzi ubona bafise imigambi myiza, bafise ivyiyumviro myiza, babandi bo gutera intege mu buzima bwawe. Yesu nashimwe. Uhinduke. Umaze igihe imyaka n'imyaka usengerwa n'umuntu, usengera ahantu ariko ubona nta mpinduka n'imwe ihari. Hindura. Iki ni igihe cyo guhindura. Yesu nashimwe. Ubwira Imana ati ni hehe ndongora. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe cyane. Yesu nashimwe. Imana ntizokwigera igutererana. Imana iri kumwe nawe. Imana izoguha ivyo umutima wawe wifuza. Yesu nashimwe. Umaze igihe kinini mu kibazo runaka urwaye, humura, haracari ivyizigiro. Umaze igihe kinini usenga usaba Imana umwana, haracari ivyizigiro. Imana iratanga abana. Izi gihe kinini uriko urasengera kugira ngo Imana igukure mu ideni urimo, humura, haracari ivyizigiro. Umaze igihe kinini uriko urasenga Imana kugira ngo ikugire neza, vyose birakunda. Ntucike intege, ntucike ivyizigiro. Imana iri kumwe nawe. Warahezagiwe mu izina rya Yesu. Amen.